iyo mana ndayishimiye ndayishimiye iyo mana yaduhaye samurama Evariste ndayishimiye iyo mana ndayishimiye iyo mana ya Daniyeli iyo mana ndayishimiye iyo mana ndayishimiye ndayishimiye iyo mana yaduhaye samurama Evariste ndayishimiye iyo mana ndayishimiye iyo mana ya Daniyeli iyo mana ndayishimiye izina ryawe iyo mana ndayishimiye ndayishimiye iyo mana yaduhaye samurama Evariste ndayishimiye iyo mana ndayishimiye iyo mana ya Daniyeli iyo mana ndayishimiye ndayishimiye iyo mana yaduhaye samurama Evariste ndayishimiye iyo mana ndayishimiye iyo mana ya Daniyeli iyo mana ndayishimiye amaze gitare abiwa bami ni ngoma yakoze yo yakoze yagari ni ngoma cyane isina ikobikora abantu wewe yakoze yagari ni ngoma isina ikobikora Ashimwe. Amen. Mwese muvuge Yesu ashimwe. Amen. Twakire nyabicubahiro. Bismillahirrahmanirrahim. Kwizina ry'Imana nyenimuhe nyenimbabazi. Bene icubahiro muri ngaha mu kibanza nk'iki kibanza gihambaye cyane twaherukamwo tuje gusaba intsinzi none twayivyagiyemwo turagusavye Mana uyu muntu wacu waraye uduhitiyemwo nindayishimiye koko twaje ngaha kugira tugukengurukire turamukeje kuko ni wewe wamwimitse turamukeje n'amakungu n'ijyambere kumva oni yihutira guca ikeza umuntu nk'uyo Mana mushobora byose ururirimbo rw'uyu mugambwe rurimwe inyigisho nyinshi niwe wabatoranije bamenye ivyo bavuga turagusavye Mana umuhinkomezi iyi myaka yose agira arongore abarundi kandi n'inyuma yaho Mana intsinzi zobandanya ari gwiwe ni y'abarundi bose Mukama Mana nzima mu ntango y'uyu mwaka muri iki kibanza nyene abagumya banga bawe twarahakoraniye ngo tugushikirize imigambi mikuru dufise muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 harimo n'amatora uyu munsi giza tugarutse mu nyonga zawe ngo tubwikubwire ngo warakoze turaguhaye amashimeshe ukenguruka kuko wewe utivuguruza wewe urukuri turakongeye kandi andi mashi yo ukurira ubwatsi kubera uti ntahemuka ntumeze nk'abana b'abantu Mukama warabungabunza igihugu cawe uragishikana ku munsi w'amatora amahoro n'umutekano birigaragaza umwumvikano mu Barundi uribonekeza mbere n'abatwita abajyanyi baheza batwita abanyamahoro n'umufasha aza twiteho atubungabunge adufasha akoresheje umutima utikunda ariko umutima ushaka gusukurira bose nk'uko yabitwemereye
ongera umusige mukama turabigusavye. Twebwe turi hano turasuye kuguha amashi y'abagumyabanga abaraha n'abatari ngaha ku vyiza wadusezeraniye ngaha mbere ivyo umaze kutwereka muri ukwezi kwa gatanu n'ivyo uzobana twereka mu yandi meza kurikira. Turisabiye ingabire yo kuramba ngo tuze tubone ivyiza wateguriye Uburundi. Turawukengurukiye kandi ku bindi vyiza vyose waduteguriye tudashoboye kuvugira ngaha. Uku kwezi kwa gatanu ni kwiza n'ayandi meza kurikira zobe meza. Ubandanye tubungabunga ufate samuraga wacu umurinde imbere n'inyuma amajana maza azashikira iryo teka wamuteguriye mbere wamaze kumubombeka kumwe wagira umusavi yawe Dawudi. Turawukenguruki ngibi bitangaza barayukoze mu Burundi Mana ibyajoreje amakunga amahanga abana b'abantu bagatangara kuvyiza ukorera Uburundi bwacu. None Mana yacu nziza turasabiye umugisha abarundi bose n'abarundi kazi. Turasabiye umugisha ingabire nshasha nziza waraye uhaye abarundi n'abarundi kazi. Uwera w'Abisirayeli Imana isumba byose. Uyu Mose mwami watoranije turamusabiye umugisha niwe ahejeje kuvyara Yosuwa. Uragahezagirwa Mana nziza Mana usumba byose wewe mudahemuka. Amahanga arabonye ko mu Burundi hariho Imana. Ntituzoguhisha tuzokuvuga. Amakungu yose yaga wewe, ama YouTube akayaga wewe Mana. Kuvyiza uri kurakorera igihugu cy'u Burundi. Turabasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Kandi dusabiye umugisha udasanzwe. Iyi mpetso y'umugambwe CNDD FDD. Uburyo wawurinze, ukawuzigama, ukawurinda amadayimoni yipfuza kutatagura. Nubu dutaritse ibiganza Mana yacu nziza nguzitirire hirya no hino. Urinde ibinyakabaka, urinde ivyipfuzo by'amashetani. Kandi Mana nziza mpagaze ngaha mu gishingo c'abakozi b'Imana basizwe amavuta. Ngo nsabe imbabazi aho natwe mu bakozi b'Imana twacumuye tugacumura ku magambo mabi ataryoshe, aho kunezerwa mwami kuri ino nsinzi y'igitangaza mwami Imana vyagiye mu ijuru ugasanga mwami dusohoye iritari rikeneye gusohorwa. Turasabye imbabazi, turasabye ikigongwe, turasabye imbabazi n'abarivuze ryose mwami Imana ubagirira ikigongwe. Mucunguzi mwiza Imana iri ngaha ibaharire ibigishe kandi. Urakoze uhoraho Mana yacu nziza, urayobora rero kino gikorane urakigira neza. Uhoraho Mana yacu nziza, igihe wavugisha Baramu kuri Isirayeli, ijambo ryabo rivuga ngo Baramu ati Baraki yankuye muri Aramu umwami w'Imowabu, yankuye ku misozi yo mu buseruko, avuga ati ngwino umvumire abayakobo n'abarundi kazi, ngwino wambike Abisirayeli ibara. Baramu nabarishura ati novuma gute ab'Imana itavumye, no kwambika kandi baragute ab'Imana itambitse ibara. Kuko nabonye mpagaze hejuru ku gitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi, raba nihanga ryibera ubwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Ninde yoshobora guharura umukungugu aribo abayakobo, canke ngo aharure n'icakane c'Abisirayeli? Erega Imana si umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Ivyo yavuze mbega ntizobikora? Ivyo yashinze mbega ntizobishitsa? Nta bigabitanyo Imana ibonye mu bayakobo,
nta bukozi bw'ikibi ibonye mu Bisirayeli, mu Barundi, mu bagumyabanga. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo nihavugirizwe impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. Nimurabe iryo hanga rihaguruke nk'intambwe y'ingore, rivumbuka nk'intambwe y'ingabo, ntiriryama ritariye ico ryiyakiye. Ewe kuntu amahema yanyu ari meza, yemwe aba Yakobo, imihana yanyu ari myiza, yemwe Bisirayeli. Barabunze bararyama nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore. Ninde yo kubahuka kubavyura canke kubabuza amahoro n'umunezero? Uzobahezagira niwe azohezagirwa.